Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twarumvise ingene abakunzi ba Yobu bagiye kumugarukirako igihe Satani yari yamwatse ivyiwe n'abana biwe uko bari 10. Noneho twanabonye yuko yaragwaye n'indwara y'ibihute kandi ivyo bintu byari biteye ubwoba kuko yari musinzikaje. Twarumvise amajambo Yobu yavuze kubw'umubabaro urengeje yari afise. Yaravuze yuko yicuza kubona yaravutse kuko yabayeho ngabona amarushwa y'umurengera. Mu cigwa c'uwu munsi naho turumva amajambo Elifazi yabwiye Yobu amumvisha ko Imana itohana abatacumuye. Elifazi yari umwe muri bamwe batatu baza kwa Yobu bazanywe no kumugarukirako bakicarana nawe imisi 7 bamugandaje. Kandi bandi babiri bari kumwe na Elifazi twibukanye yuko ari Biludadi na Zofari. Amazina y'abo bantu batatu arafise insiguro isa nk'uko bari bameze. Elifazi ni ukuvuga ngo Imana niyo nkomezi canke ngo Imana ni inzahabu itagira gatosi. Biludadi naryo risobanurwa ngo umunyamahane, yari umuntu w'amanyama kandi yakunda gutongana. Zofari naryo risobanurwa ngo ikirogorya, yavuga nk'inyoni akavuga menshi. Uwo rero yabwiye Yobu amajambo akomakomeye yo kumukarira no kumutera ubwoba. Bose uko ari batatu bavuga biyamiriza ivyo Yobu yavuze, bongera bamwereka ko ari ibyaha vyiwe vyoba vyatumye agira ivyo vyago. Nawe nyene yaguma bishura ku majambo bamubwira. Aho Yobu amariye kuvuga ingene yari mu marushwa menshi, niho bagenzi we baciye bamwishura. Elifazi rero niwe yatanguye gufata ijambo nk'uko twamaze kuvyumva. Reka dukurikire amajambo ya Elifazi duhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri mu gihimba ca 4 c'igitabu ca Yobu. Ndakwibutse yuko icigwa cacu cuno munsi gifatiye kuri ico gihimba nyene ca 4 c'igitabu ca Yobu. Turahera ku murongo wa mbere dushishikare dushike mu gihimba ca 5 ku murongo w'indwi. Umurongo wa mbere rero n'uwa kabiri wo mu gihimba ca 4 haravuga ngo: maze Elifazi w'itemani aramubarira ati, mbega uwogerageza kugira ico akubarira vyo kubabaza, ariko se hari uwo kwamahoze? Elifazi yatanguye kuvuga akoresheje uburyarya. Yabaye nk'uwubashe Yobu ariko atari kumwubaha kuri muri we. Aravuga nk'uwusaba ijambo ati, mbega uwogerageza kugira ico akubwira vyo kubabaza, ariko yaciye akurikiza ko amubwira ati, bikubabaza bitakubabaza jewe ndagomba kuvuga. Mbere yaciye abivuga nyene. Turabibona dusomye ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Amajambo ya Elifazi naya akurikira ngo: raba ingene wahora wigisha abandi, wakomeza amaboko acitse intege. Amajambo yawe yaramiriwe ariko aratemba, kandi wagumisha amava aregarega. Ariko none ni wewe bishitseko kandi urihebuye, biraguteye uhagarika umutima. Elifazi yabwiye Yobu ati, kera ugitunze ugatunganirwa kandi ukagira amagara meza, ni wewe wigisha abandi ukabaremesha ukabahanura ukabereka uko bovyifatamwo bagize ingorane. None nawe birakunaniye kwifata neza mu gihe ushikiwe n'ingorane. Impanuro waha abandi nawe ntushobora kuzikurikiza. Turabanguka kubwira abandi ingene bovyifatamwo bageze mu vyago, ariko ivyo nk'uko tumaze kubibona siko twama tuvyifatamwo neza nk'uko bikwiye. Ivyo nivyo vyashikiye Elifazi yagirije Yobu nk'uko tubisomye ku murongo wa 5 ngo:
ariko none ni wewe bishitseko kandi urihebuye. Mugenzi wanje, vyokubera vyiza wimenyereje kurondera Imana ngo abe ari ikubwira inama ushitse mu bihe vy'ibibazo. Tubandanije gusoma ku murongo wa 6 muri ico gihimba ca 4 c'igitabu ca Yobu, haravuga ngo, mbega ivyizigiro vyawe si uko wubaha Imana, kandi inzira zawe zigororotse sizo wishimira. Hano haravuga ingene Elifazi yabandanije kuvuga ati, mbega impanuro wahora ufashisha abandi sizo zikwiye kugufasha nawe. Ayo majambo Elifazi yabwira Yobu yarakomeye, naho yayavuga mu buryo bwiyoroheje. Usomye ivyo Biludadi na Zofari nabo bavuze, usanga vyo bitari vyiyoroheje, bakoresha imvugo yo kumukarira cane. Tugarutse kuri aya majambo ya Elifazi, turabona ku murongo w'indwi naho Elifazi avuga ati, ibuka ndakwinginze, ninde yigeze kugesera atacumuye, canke hari aho abagororotsi bigeze kurandurwa? Hano turumva ingene Elifazi yagiriza Yobu ko yoba yaracumuye. Avuga ati, hategerezwa kuba hariho ibyaha Yobu wakoze, urabinyegeza bikaba ari byo bitumye ugesera. Mugenzi wanje uri kurakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, turakwiye kwiyubara, ntiduhave turemeka abantu ibyaha badafise. Yobu ntiyagize ibyago kubera yuko yari umunyabyaha ruhebwa, kandi n'uwo munsi hari abafata uwo murongo bakawukoresha mu kwerekana ko abagira ingorane bose ari ababa bacumuye. Ariko ihibambewe haba n'intete, ivyo si ivy'ukuri. Ntiwihende nshuti yanje, no kuri Yobu ayo majambo ntiyaraye ukuri, kuko Imana yari yamaze kwerekana kuva mu gihimba ca mbere yuko Yobu yari umugororotsi, ayigororokera akayumvira. Bamwe bihenda ngo uri muri Kristo Yesu ntugwara, ntukena n'ibindi badondagura, menya yuko ico ari kinyoma cambaye ubusa. Abo bagenzi ba Yobu rero ntaco bashobora kumufasha, kuko batatahura Imana, ntibatahura Yobu, kandi nabo nyene ubwabo twarabonye yuko batitahura. Nawe nyene mugenzi, iyo mwene so aguye mu ngorane ukaba ugomba kumufasha, banza ufate umwanya ukwiye wo gusenga kugira ngo Imana iguhishurire uburyo bwiza wovyifatamwo. Mu by'ukuri Mpwemu Yera niwe muhanuzi mukuru ku bana b'Imana, kuko niwe abemeza ibyaha akabasunikira kukuzura n'Imana. Kandi ukuzura n'Imana niko gutuma umuntu yuzura n'abandi. Noneho dufise umuhuza aduhuza n'Imana kandi akadusengera, uwo ni Yesu Kristo, nk'uko vyanditswe mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu gihimba ca 2 umurongo wa 5, ahavuga ngo, kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu ni Kristo Yesu. Yesu Kristo niwe abakristo baba bakwiye kwirukira ubwa mbere, ntibihute kwirukangana ingorane zabo ku barongozi b'ishengero, naho navyo nyene atari bibi, canke ku bandi banyabwenge banonosoye ivy'imico y'abantu, naho nyene ivyo bikenewe mu gihe cavyo. Igihe ingorane zerekeye indwara zo ku mubiri twozereka Imana mu kwizera, ariko kandi twibuke yuko kitatubuza no kuja kwa muganga. Imana irumva amasengesho yacu y'ivyerekeye ivy'umubiri, mbere n'ivy'impwemu navyo. Imana niyo yari ifise inyishu z'ibibazo vya Yobu, nayo Elifazi we ntaco yarashoboye, eka nta nico yarazi. Ahubwo Elifazi yakomeje kwagiriza Yobu ibyaha, nk'uko tubibona muri kino gihimba ca 4. Dusomye ku murongo w'8 haravuga ngo, nk'uko ngenda ndabibona abarima ibigabitanyo bakabiba amagorwa, nibyo bazokwimbura. Elifazi yakomeje gucira urubanza Yobu, amwagiriza ibyaha yoba yaranyegeje. Usomye ku murongo w'9 naho aravuga ngo, bagesezwa n'impwemu z'Imana, bakamagwa n'igihuhusi c'ishavu ryayo. Elifazi yavuga ibyo atazi,
Imana irakangira abana bayo ngo ibatoze ingeso nziza, ariko ntiba ifise imigabo yo kubica. Uwu munsi benshi batanga impanuro nk'iza Elifazi, ugasanga bavuga mu majambo meza cane aryohoye kandi mbere yiyoroheje, ariko ivyo bavuga atakuri na gukeya kurimwo. Turasoma kandi ku murongo wa 10 n'uwa 11 ayandi majambo Elifazi yashishikaye kuvuga ngo: kwivuga nk'intambwe n'ijwi ry'intambwe ry'inkazi birahezwa, n'amenyo y'imikangara y'intambwe aravunagurwa. Intambwe naho ikomeye yicwa no kubura icifata, kandi ibibuguru vy'intambwe birasabagira. Elifazi aravuga yuko ababiba ikibi bazokwimbura ikibi, kandi bazopfa nk'intambwe zibuze ico zifata. Witegereje ayo majambo wumva umenga n'amajambo y'ukuri ahuye nuko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko ico Elifazi yariko arakoresha nuko atariko ayakoresha mu gihe ciza. Mu mirongo ikurikira Elifazi aravuga ivyo yeretswe mu ndoto. Reka twihweze iyo mirongo duhereye ku murongo wa 12 uvuga ngo: nukuri hari ijambo ryashitseko mu mpisho, maze ugutwi kwanje kumva utwongosha twaryo. Wibaza ko ivyo umuntu arota bica bibavyo? Oya, si kenshi biba ari vyo, naho rimwe na rimwe ashobora kubibona bishitse. Reka dushishikare rero twumve neza ivy'uko kwerekwa kwa Elifazi. Dusome umurongo wa 13 uravuga ngo: njiyumvira ivyiyumviro bivuye mu ndoto zo mw'ijoro, igihe itiro ryinshi ritwaye abantu, fatwa n'ubwoba n'ugutetemera, bituma amagufa yanje yose ajugumira. Birumvikana ko hari ikintu kidasanzwe cari gishitse kuri Elifazi, kandi ivyo vyose vyabaye mu mwijima w'umuzitanya. Dushishikaye ku murongo wa 15 n'uwa 16 naho ngo: maze impwemu zihita imbere yanje, ubwoya bwo ku mubiri wanje buramerereza, haca haboneka ikintu gihagaze, ariko sinashobora kwihweza uko casa. Hari ishusho imbere y'amaso yanje, habaho agacerere, maze numva ijwi rivuga. Wumvise aya majambo ya Elifazi, uca wumva yuko hagira havugwa ikintu giteye ubwoba, kimwe nyene ata muntu n'umwe yari bwacumve. Elifazi aravuga ko yabonye ibintu mu ndoto, kandi ko yumvise ibintu n'ijwi rivuga. None ico kintu kimeze nk'impwemu caciye imbere yiwe ari mu mwijima cavuze iki? Reka twumve ico ashishikara kuvuga ku murongo wa 17 ngo mbega umuntu buntu yorusha Imana kugororoka? Mbega umuntu yorusha umuremyi wiwe gutungana? Muri ayo majambo turumva ko ata kintu gishasha kirimwo. Ijwi riciye mu kwerekwa ibiteye ubwoba nk'ivyo, twokwitega ko rivamwo ijambo risanzwe nk'iryo. Umuntu yokwitega yuko havugwa ivy'abantu batari bwumve. Elifazi yigoye aca muri vyinshi kugira ngo ashike kw'ijambo risanzwe cane yaragiye gushikako ngo avuge. Ni nk'umugani baciye w'umusozi watwaye inda, ugakurirwa cane hanyuma ukavyara imbeba. Uravye ukuntu Elifazi yigoye akavuga ivy'indoto ziri mwijwi, impwemu kanaka, ntitwokwemera ko agomba gushika kw'ijambo agira avuge ngo mbega umuntu yorusha Imana ukugororoka? Ego niko, ntaworusha Imana kugororoka. None ivyo hari utabizi? Mbega harakenewe indoto zikaze n'amajwi y'ibisa n'impwemu kugira ngo dushobore kwemera ivyo? Oya namba, kuko ivyo ntibisanzwe. Nta muntu n'umwe yorusha Imana kugororoka. Elifazi yavuze ivyo asanzwe azi, kandi nabo yariko arabibwira bari basanzwe babizi. Kandi n'uwo munsi hari abaserura ibintu nk'uko basanzwe babizi, maze bagaca bavyita ubuvugishwa canke ubuhanuzi. Hari ababanza kuja kwitegereza ibiriko birabera ahantu, hanyuma bakaca baza kubivuga ngo ni Imana yabibabwiye ngo babivuge, ngo nivyo yabahishuriye. Bakristo twiyubare. Mugenzi wanje nawe wiyubare, kuko hari abigisha b'ibinyoma benshi uwu munsi.
hari abavugishwa b'ibinyoma nabo bakaza babesha ngo ni ivy'Imana yababwiye. Hari benshi bavugishwa ibiri mu mitima yabo kuko ari byo bipfuza ko vyoseruka. Uko abagenzi ba Yobu biyumvira ntikwari guhwanye n'ivyariko biraba, ariko rero Imana yo yari ku nganji yayo, kandi n'uwu munsi uko biri kose Imana iri ku nganji. Reka twongere twumve amajambo ya Elifazi muri iki gihimba ca kane, dusome umurongo wa 18 n'uwa 19. Iravuga ngo, raba ko itizigira abasavyi bayo n'abamarayika bayo ko ibabona ko icaha. None ntivyoroshiriza kubaba mu nzu z'ibumba, amatanguriro yazo akaba mu mukungugu, bahonyoreka nk'inyenzi. N'abamarayika b'Imana baragira amafuti. Tweho rero abana b'abantu tuba mu nzu z'ibumba, kandi turarushirije kuba abanyantege nke, abanyamafuti. Imibiri yacu niyo igereranywa n'inzu z'ibumba. Pawulo mu ikete ryiwe yandikiye ab'Ikorinto rya kabiri mu gihimba ca 5 niwe avuga ko imibiri yacu ari inzu z'insago canke inzu z'amahema zo mw'isi, zizorandurwa n'umuyaga nk'ihema nyene. Kandi izo nzu zo mw'isi zama zasenyutse, imibiri yacu ntiyamaho. Turasoma mu gitabo ca Yobu muri iki gihimba ca 4 umurongo wa 20 n'uwa 21 naho ngo, hagati y'igihe c'igitondo n'umugoroba baravunagurwa, bapfa akagirire ntihagire uwubishira ku mutima. Mbega umusozi w'ihema ryabo ntiwabakuwemwo? Bapfa kandi atabwenge. Imibiri yacu naho yoba myiza canke ikagira inkomezi gute, ni iy'igihe gito cane. Elifazi ivyo yavuga vyari ivy'ukuri, ariko ntaco yafasha Yobu. N'abagenzi we Biludadi na Zafari ni nk'uko nyene ntaco bamufashije. Amajambo ya Elifazi arashishikara no mu gihimba ca 5 c'iki gitabo ca Yobu. Umurongo wa mbere uravuga ngo, mbega hari uwo kwishura? Ninde wo mubera wotabaza? Hano turabona ikibazo ciza cane, ngo ninde wo mubera wotabaza? Yobu yabayeho mu gihe ca basogokuruza ba mbere. Aburahamu ntiyarashoboye kumufasha kuko we yari yaramaze gupfa. Eka na Isaka yari yaragiye, kandi ntaco yashobora gufasha Yobu. Nta numwe mu bari babayeho imbere ya Yobu bari gushobora kumufasha. Mugenzi wanje, mbega bera wohindukirira ngo bagufashe uyu munsi mu ngorane zawe boba ari bande? Turakomeza gusoma muri kino gihimba ca 5 muri iki gitabo ca Yobu umurongo wa 2 n'uwa 3. Iravuga ngo, erega igipfu nico cicwa n'umwikomo, n'imburabwenge niyo yicwa n'ishari. Ubwanje nabonye igipfu kiriko kirashora imizi, ubwo nyene mvuma ahantu kiba. Hano rero Elifazi aravuga ko yabonye umuntu w'igipfu atunga agatunganirwa, ariko mu nyuma byose bikayoka. Ibyo ni ivy'ukuri bihora bishika. Na Dawidi yaratangajwe n'ubutunzi bw'abanyakibi, maze acarandika muri Zaburi ya 37 umurongo wa 35 n'uwa 36 ati, nabonye umunyakibi afise ububasha buhambaye, agasaye nk'igiti kiremvye kiraho cimejeje. Dawidi yaribajije igituma abanyakibi batunga, ariko abagororotsi nabo bagakena. Yasanze impera n'imperuka Imana ishira hasi abanyakibi. Bitebe bitebuke niko bimera. Imana ntigenda yirukanga, ariko ivyo vyose izobikora hageze igihe cayo. Elifazi yashize Yobu mu bipfu, vyaronse ubutunzi, hanyuma agahava ashigwa hasi. Ariko ibi ntivyari ivy'ukuri. Turasoma kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo w'indwi muri ico gihimba ca 5 c'igitabo ca Yobu ngo, abana biwe bari kure y'ubuhungiro, bahonyorerwa mw'irembo atawo kubakiza. Ivyimburwa vyabo bimagwa n'abashonje, mbere bajana n'ibimera mu mahwa, kandi abafise inyota bifuza ibintu vyabo. Kuko amarushwa atava mu mukungugu, kandi n'ivyago bitamera biva mw'ivu. Ariko umuntu avukira amagorwa,
nk'uko amasase atabura gutarukira mu kirere. Ayo majambo yose Elifazi yavuze ni ay'ukuri. Umuntu avukira amagorwa kuko avukana umubiri wanduye. Ibibangamiye ubuzima bw'umuntu navyo ni vyinshi, harimwo intambara, inzara, indwara, ukwihebura, ugucika intege n'ibindi bitandukanye. Iyo dusomye ibinyamakuru ahanini tubonamwo amasanganya n'ibindi byinshi vyerekana ingorane z'abantu. Abantu turatandukanye ku rukoba, ariko twese dufise ingorane muri iyi si. Naho abantu batandukanye muri byinshi, amarira yabo bose namwe. Umuntu wese afise ingorane yiwe niko. Nico gituma twasomye ku murongo w'indwi ngo umuntu avukira amagorwa nk'uko amasase atabura gutarukira mu kirere. Ingorane, imibabaro, n'ibyaha, ivyo byose ni ingaruka zo kutumvira Imana. Nico gituma vyanditswe mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca 48 umurongo wa 22 ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni guhora havuze. Abantu baragerageza gupfukapfuka ibyaha bagira ngo bobironkana amahoro, ariko ivyo ntibishoboka. Ingorane ziguma ziza kuko abantu bagomba ko bagira amahoro badafise Yesu Kristo ariwe mwami w'amahoro. Kristo mu bugingo bwacu araturemesha. Mu by'ukuri birashika ko hari aho umwana w'Imana ashikirwa n'ingorane nk'igihano kivuye ku Mana. Kubw'ivyo dukwiye kwama dutunganya ubugingo bwacu imbere y'Imana, Imana itararinda kuduhana. Biranditswe mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto mu gihimba ca 11 umurongo wa 31 ngo ariko iyo twimenye uko turi ntidutsindwa n'urubanza. Hano hari ingorane ziza kugira ngo twikebuke, ariko Imana ikabigombye kudutoza indero nk'uko tubisoma mu ikete ryandikiwe Abaheburayo mu gihimba ca 12 umurongo wa 6 uvuga ngo kuko uhoraho akunda ari wakangira kandi aramagura uwo yemera wese ko ari umwana wiwe. Turasoma kandi muri iryo kete ryandikiwe Abaheburayo mu gihimba ca 11 umurongo wa 25 yuko Mose naho yari amerewe neza ku kirimba kwa Farawo yahisemwo kugiriranwa nabi n'abantu b'Imana, abirutisha kumara igihe mu bihimbaro vy'ivyaha. Nshuti yanje mugenzi, ni vyiza kumenya ikibanza c'Imana mu buzima bwawe. Nta kintu na kimwe gikwiye gufata ikibanza c'Imana, kuko Imana ikwiye kuba iya mbere mu vyo dukora vyose. Naho twoba dufise ivyo dutunze vy'ibitayega, twame dushira umutima ku Mana, kuko Imana niyo ibitanga. Kandi twibuke yuko igihe cose dukoze icaha imbere y'Imana tuba turiko turihamagarira ibyago. Naco gituma dukwiye kwihutira kwihana n'ingoga. Mose niwe yagiye yigishwa guca bugufi no gutora indero nziza Imana ibicishije mu bihe bigoye. Imana ntiyari kumukoresha iyo atemera kuja kumerererwa nabi mu bugaragwa bw'Imidiyani, kandi akahigishirizwa imyaka 40 igahera. Sawuli nawe w'Itaruso yamenye Yesu Kristo, yari umufarisayo, hanyuma Imana iramuvuga ko nk'uko tubisanga mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa mu gihimba c'9 umurongo wa 16 iti nanje nzomwereka imibabaro uko ingana, azoba akwiye kubabazwa ahogwa izina ryanje. Imana harahireka tugaca mu ngorane, ariko muri izo ngorane icigomba nuko tugumiza umutima kuri yo kandi ntitwigere tuyirogotako. Kenshi ingorane ziraza kugira ngo zitwigishe ukwihangana n'ukwizera Imana. Yakobo niwe avuga mu icete ryiwe mu gihimba ca mbere ku murongo wa 3 ati mumenye yuko ibigeza ukwizera kwanyu bitera ukwihangana. Mbere hari n'igihe Imana yemera ko tubabazwa
igomba kuraba yuko tuguma tuyishize ku imitima ntituyibagire. Ibyo rero ntivyama vyoroshe, nico gituma dukwiye kwama dusaba Imana ngo iturongoze mpwemu yera, no mu bihe bigoye tumenye ingene dukwiye kuvyifatamwo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ehe uwihanganye tumwita umuhirwe. Mugenzi wanje, naho gira ingorane z'umurengera, wiyubare ntukure umutima ku Mana. Erega naho heba Imana, izo ngorane zozo ntizica zikuvako, ahubwo mbere woba wongeye ikibi mu kindi, kuko woba ukuyeho uwo wotabaje, woba witandukanije n'uwo wotabaje ngo agutabare. Wibuke ko Yesu yavuze ati, ntaho nzoguta, ntaho nzoguhemukira, nzoba ndi kumwe nawe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Reka rero turangize kino cigwa cacu dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, ndagukengurukiye cyane yuko uri Imana itwigisha mu buryo butandukanye. Turabonye yuko Yobu ariko arigishwa biciye mu mibabaro ariko aracamwo, naho bagenzi we bamwagiriza ibyaha, wewe nta caha yari yakoze, ariko kandi nta ugororoka nka wewe Imana. Twese tugendana intege nke tugakora ibyaha. None rero umuntu yakurikiye kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, akaba yumvise yuko ingorane ziwe zoba zatewe n'ivyaha yakoze, Mana umuhe kwihana, hanyuma umukure kw'ivyo vyago. Ariko kandi n'ubu ariko arashikwako n'ivyago atari uko yacumuye, umwigishe kwihangana, abicemwo adakuye umutima kuri wewe, kandi nivyaguhimbara Mana, umutabare umurokore, umuhe kumererwa neza umukuye muri ivyo vyago. Ikiruta vyose, umuhe kuguma muri wewe ngo azoraganwe na Kristo ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.